itunga rya leta na cyane kwiba ikiga cy'igihugu bihera kure. Rero dusaba nyene cyo mukuru w'igihugu yuko amatohoza atogarukira kuri bajye bamaze gufatwa. Neko nabuze abamfasha munsi yanje. Nivyo vyipfuzo vy'abanywanyi bacu, nivyo vyipfuzo vy'abene gihugu. Linda turapfuye mwana wa mama. Naje hari bamaze kumbwira ngo nzogwa ku nzira ngo kuko ngo nije nshaka kurondera amakosa y'indongozi no hasi. Utsi no ndabigire gute? Linda Lizera ko abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. N'umwanya w'amakuru ariko aravugwa cane ijya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nizere ko mbizi neza kandi mwafyonze kuri sabone niba utarafyondako kano nakaryo keza kukugira ufyondeko umanuka musi no video karabanditse ijambo subscribe nimba ukoresha icongereza ugafyondako nayo ukoresha ifaransa urabanditse ijambo sabone. Mu nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa ijya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turaza kugaruka ku nkuru zirabana na politike. Hari amakuru twariko turabashikiriza kubirabana n'amajambo akomeye, amajambo ateye ubwoba yashikirijwe agashikirizwa kuri bimwe abantu babona nk'aho ari ibintu bitavugwa ko canke se ari ibintu umuntu wese akora ko agasha iyo bigeze ku kuvuga ku bategetsi bakomeye ndetse n'ibikorwa vyabo bakora, bamwe bita ibikorwa vy'agahoberabunwa, ariko ivyo bikorwa bikaba bidashigwa ahabona kumvo z'ugutinya mwene abo bategetsi ndetse n'ivyo babaho mu nyuma. Abo n'abandi bavurwe cane ngaha mu Burundi. Haravurwa ibiriko biravugwa hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Gervais Ndirakobuca na bamwe mu bajenerali bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amajambo yavuzwe na Jacques Bigirimana biraboneka yuko yatanguye guteza ibibazo. Nkuko twabibashikirije twabwiye yuko hari abantu bamwe batanguye kuvuga ko Jacques Bigirimana ataravye neza ashobora no kugirirwa nabi kuko gutinyuka akavuga amajambo mwenari avuga ko ashigikiye Ndayishimiye ndetse avuga ko hari ubunyonyezi bukomeye bukogwa na bamwe mu bari muri leta begereye cane umukuru w'igihugu President Ndayishimiye kandi yategerezwa kugira ico akoze. Bamwe bavuga yuko amajambo Jacques Bigirimana yavuze ari amajambo y'ukuri kandi ari amajambo y'ibiriho kandi biboneka biriko biraba ngaha mu gihugu, ariko bidashobora kumworohera kuko abo yavugaga ko ari abantu bahambaye kandi ari abantu bafise ijambo ndetse no gusumvya umukuru w'igihugu, nubwo biboneka ko ngo Ndayishimiye ari watwaye Burundi, ariko mu vy'ukuri burya ngo hari abandi bantu bari inyuma yiwe bamutwariye kandi ngo bafata ingingo zikomakomeye ico batipfuje kidashigwa mu ngiro canke ngo kibe. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko turabe ni zindi nkuru nshasha turonse ku makuru atandukanye ariko aravugwa ijya nino ngaha mu Burundi. Ndakwibutse ko amakuru tubashikiriza ari amakuru aba ariko aravurwa cane yoba ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha amakuru bitandukanye, amakuru ava mu masoko yacu yo kwizera. Ivyo vyose turabitunganya tukabibashikiriza uko natwe tuba twabironse, ariko twakoze amatohoza tumenye koko nimba ivyo biriko biravugwa ari ukuri. Tugiye kugaruka rero kuri izo nkuru zose twatohoje, turaza kurabira hamwe ivyo biriko biravurwa, ivyo bigiye gukurikira. Turagaruka ku nkuru zirabana nanone n'umutekano ndetse n'izindi nkuru zose ziriko ziravuga ijya nino. Banze ndaguhe kaze wewe tugiye kubana, ushobora kuba utwumviriza ariko utarafyonda kuri sabone rwose wowe uri kurateba cane. Reka nkenguruke ku banywanyi bacu muri ngaha mu Burundi, ndazi ko mukunda ibiganiro vyacu kandi mwama mudukurikira. Abanywanyi bacu muri mu bihugu vy'ababanyi nibagiye namwe muri ku migabane ya Amerika, Buraya, Aziya ndetse n'ahandi hose wowe uri kuratwumviriza, reka ndaguhe kaze cane muri ano makuru.
Imbere yuko twinjira mu birabana na politike, reka mbanze nkubwire yuko hari iyindi nkuru mbi ya nanone yadushikiye ku birabana n'isanganya ikomeye cane. Iyo sanganya ikaba yabereye Igihanga. Inkuru ivuye ngaho ivuga ko ifuso yari ivanye abantu ku munsi mukuru w'abakenyezi muri komine Gihanga, yagize isanganya igeze ahantu hitwa Ninga yerekeza Bubanza centre. Musitanteri rero akaba yemeza ko hari abakomeretse ariko atabahasize ubuzima. Iyo barabara ikaba rero rirangwamwo ibinogo, rigendeka nabi cane. Muri iyo ntara nyene imodoka yo mu bwoko bwa fuso ikaba yagize isanganya igeze kw'ibarabara rya munani Igihanga, yari igiye Bujumbura. Hari ku mugoroba ukuri uno wa 27 ukwezi kwa gatatu umwaka 2021, hakaba haciye hapfa ubwo nyene abantu 4 bari muri iyo modokari yagonze ikamyo ya Onaturo. Hoba rero ngo harokotse gusa umwana. Musitanteri nyene iyo nkuru ngo ikwiruka cane, ngo byatuvye iyo sanganya ikaba yavanye kukwiruka cane ko batwara imiduga baca muri iyo barabara. Biratera rero umutekano muke, uruja n'uruza. Bikaba rero bivuga yuko ivyo vyabaye kuri uno wa 27. Ni inkuru ivuye muri ivyo bice vya Bubanza. Inkuru twagira tubanze tubashitse ko turahojeje imiryango yabuze ku iyo sanganya yapfiriyemwo abantu 4. N'uyo mwana turamwipfurije gutora mitende. Narijye bivuga yuko nawe nyene yakomeretse cane nkuko ababibonye babivuga. Reka rero twigarukire ku nkuru ziriko ziravugwa cane. Narindi ko ndakubwira ku birabana n'amajambo ariko aravurwa cane inyuma yaho Jacques Bigirimana asohoreye canke se ashiriye ahabona amakuru avuga ko ashigikiye Ndayishimiye Varisito, ndetse nawe agatangaza ko bizwi neza ko muri leta harimwo ubunyonyezi kandi bukorwa n'ibihangange mu butegetsi, ndetse cane begereye umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Imbere yuko tugira ibindi tuvuga, ngira ubanze umvirize amajambo ya Jacques Bigirimana kugira tugareke turaba ibindi vyavuzwe inyuma yayo. Bibasha kuvyumviriza rero ngaha, umviriza aya majambo. Uko kunyonyeza itunga rya leta na cane kwiba ikiga cy'igihugu bihera kure. Rero dusaba nyene cyo mukuru w'igihugu yuko amatohoza atogarukira kuri bajye bamaze gufatwa, mugabo abandanye na cane bishike no kuba batuma na cane kubo baheza bagasangira ayo mafaranga. Ko tuvyumva twumva amafaranga menshi cyane, n'amafaranga yo kwisangizwa n'umuntu umwe. Hari n'abakingira ikibaba, abakingira ikibaba n'abantu usanga bafise ububasha bukomeye mu gihugu. Abo nabo nyene dusaba ko umukuru w'igihugu yokora ibishoboka vyose akabakora. Bavuga baturya rera ntaco yiyagiriza, ati natwebwe bene gihugu turamuze nta kibe tumwagiriza. Rero turamuhaye uburenganzira, twamuhaye mu kumutora no kumushigikira na kore kurabo bitwa ngo nibihangange, na cane batari kure cane yiwe. Ati rero mugabo ntibagomvye kwagiriza, bagira bati ni barabe hose ntagira basiga. Ikiri naco baravuga bati twebwe turipfuza yuko umukuru w'igihugu yoje no muri ababitwa abagwiza tunga bakomeye, ariko mu vy'ukuri arabatembagaza itunga ry'igihugu. Hari habita ngo abagwiza tunga arabacuvya itunga ry'igihugu. Abanyagihugu bavuga bati none ko tuzi hari abantu bitwa ngo abagwiza tunga batagira amashira hamwe azwi, batagira amasosiyete azwi, badatanga ikori. None wumva uwo muntu adahemba abakozi, adatunze imiryango y'abakozi, ntari ikori, agaruka kwitwa umugwiza tunga gute? Imigambwe yose mu Burundi yose, je nk'imigambwe ducuditse, turashigikiye cyane gose nyene cyubahiro umukuru w'igihugu. Turemanze cese ko ibi bintu arimwo
ari byo vyifuzo vyacu, nivyo vyifuzo vy'abanywanyi bacu, nivyo vyifuzo vy'abene gihugu. Turamushigikiye, turamuteye intege kandi turamubwiye tutirinda. Yitwa Jacques Bigirimana. Ano majambo yavuze vyatumye abatari bake batangura kwibaza nimba bizomworohera canke nimba bitoba bigiye kumukomerana. Hari abantu bavuga ko Jacques Bigirimana ashobora kugirwa ko iterabwoba, cane ku batifuza yuko atavuga mwene ayo majambo narijya ibihangange ariko yagiriza ubunyonyezi ari abantu bandakogwa ko na Ndayishimiye wiwe ubwiwe akora ko agasha. Akunda kuvurwa cane umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, abandi bakavuga Gervas Ndirakobuca ndetse n'abandi ba genero bakomenga mu Burundi. Uko kutumvikana hagati yabo bategetsi gutuma ngo buri umwe afata ingingo ukwiwe atavuganye n'abandi canke se ngo bavyumvikane bashire hamwe ingingo bose buri umwe afata ingingo ariko ibayemeranije. Ivyo byose bivuga ko Jacques Bigirimana ashobora gukorerwa igikorwa kidasanzwe, ndetse bamwe bakavuga yuko ngo ivyabaye ku mushinga amateka Fabiano Banshijyanino nawe ashobora kugerekwa ko ivyaha bishobora gutuma atabwa mu mvuto, ngo kuko biboneka ko yatanguye gushira ahabona ukuri kandi agatinyuka kuvuga abantu bakomeye batavugwa ko mu busanzwe. Ku mbuga ngurukana bumenyi rero tumaze no gutangaza inkuru twabashikirije, abatari bake batanguye kuturungikira ama message ndetse n'ivyumviro batubwira bobo uko babibona, bakabona ko rero bitakoroha cane mu gihe Jacques Bigirimana yobandanya kuvuga mwene ayo majambo, ngo kuko birazwi neza ko ivyo byose bikogwa birazwi ariko atawo bivuga ko, ngo kuko kubivugaho ubwavyo bishobora gukwegera akarambaraye nyano kubivuga narirya ngo abakora bene ubwo bunyonyezi mu bihangange atawukogwa ko ahubwo indongozi ntoya arizo zifatwa zigahanwa, ariko abo bakomeye bobo atawe ubavuga ko. Makuru yacu ataha rero turaza kugaruka ku matohoza akomeye twakoze, tuzi no kuraba ikindi kintu cinyegeje nyuma y'ivyo biriko biravurwa ndetse n'imigambi ikomeye Ndayishimiye Varisito. Barazi ko misi heze hari bamwe yagiye akura mu bibanza akababogoza, hari urundi rutonde turi buze kugaruka korerwa abantu bivurwa yuko mu misi za President Ndayishimiye yigizayo kuko ngo bamubangamiye cane ko ntwaro yiwe n'amakuru aba yavuye matohoza tuba twakoze. Kanya rero muraza kuyakurikira yose idonidi ngingo imwe ukwayo.